niba hari ikintu gikomeye amen cyo tumusiba kurya kugira ukironke n'ubu bushobozi amen niba hari ikintu cyo tumusinzira itiro rike kugira ukironke n'ubushobozi bwa mpwemuye amen bangahe bagomba kuzoja mu ijuru Yesu nashimwe nagenda bamenyesha ko igihe c'ubunyedini cyarangiye abanyedini ntibazoshishikara abafite pentekoti y'izina ntibazobandanya hazobandanya abafite pentekoti y'ukuri iri mu mutima haleluya ntimuzotangare mu gihe kiza mubonye n'abapasitori muri twebwe bananirwa ntimuzotangare mubonye abarimu batsindwa n'abaririmbyi nuko batari bafite by'ukuri ubushobozi bw'Imana niba nigisha ntabufise nzomenyekana ico ndimwo amen harabaye igihe cyo kujana ikivange c'abanyamahanga no gupfa kugenda uko ukabatirizwa bakagushira mu ikaye ariko utakijijwe ngo wakire ubushobozi bwa mpemu mwuzure mpemu uyu mpemu rero Yesu yavuze ngo numwita umwita mu kirundi murabyumva neza mu kirundi umwita n'umuntu akwita mu ijambo siko mu gifaransa dufite ijambo rivuga ngo consolateur murishize mu kirundi uko nyene ni ukuvuga ngo umuhoza siko mpemu yera ugowe wihebuye niwaza akagukomakoma ati mpore ugashisubiza umutima hamwe igituma warandutse umutima igituma utakironka agatiro nuko utagira nde umuhoza igituma utagira iyuja niyumva byakunaniye muri wowe nta muhoza ariho ariko umuhoza aratanzwe ubushobozi bwa mpemu haleluya umwita mu gihe burayo icyo uko yari ameze mu gihe burayo umwita nurya yicarana n'uri kwaracirirwa urubanza umujiji ariko aragutera ikibazo mu baheburayo umwita acakubwira ngo hora mvuge hora wewe nije mvuga amen mpemu yera umwita haleluya iyo ntakigira ico mvuga haleluya iyo ntagifite ico novuga naburaniwe umengo byose ntibigishoboka hari uhaguruka akamvugira ninde mpemu yera Yesu nashimwe mu Kingereza dufite ijambo ryitwa advocate mu kirundi no kuvuga ngo umushingwamanza haleluya na umva jewe sibyo kuburana ntavyo nzi ariko hariho umuntu yavyize yitwa avoka yabinonosoye amen mu buryo bw'iki bw'impemu uyu yabinonosoye rero ni mpemu iyo shetani ariko arampaririza iyo shetani afite ibyo yazanye umwavoka wanje mpemu nca ndamushinga urubanza haleluya nindarugushinze ni wowe mushingwa manza agaca agenda rero akaruburana Imana ishimwe hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri ukuza kwa mpemu yera umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja kumwe bose buzuzwa mpemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu abahaye kuzivuga Imana ishimwe uyu munsi ubushobozi bwamanuka nama niyumvira hari ikibazo abantu bama babaza bati none umuntu yomenya gute ko yabatijwe muri mpemu yera uwo muntu abazi ico kintu ntabarigeze abatirizwa muri mpemu jewe nibaza ko no mwijuru hamwe wabazaza umuntu yobaza Petero ati mbega uracibuka i Yerusalemu wa munsi yovyibuka umunsi mpemu yera jewe nabatijwe muri mpemu yera mfise imyaka 12 ndacibuka aho nari mfukamye amen
nari umwana sinari bwaheze primaire kushika uno munsi sindahaga mpwemuyera. Amen. Nama nshaka ko amanukamwo ndamumaranye imyaka 32 ariko nama numva ko haheze iminsi ntumvise ko mwema amanutse njanga ndapfuye. Amen. Ubushobozi rero bwari buje kugira umuntu wundi musha. Hari abara babaza ngo mbega none ngo ko ncumuye ngo nca numva ko nacumuye ngo none ngo ntuzuye mwema. Ntiwuzuye mwema kuko umuntu murabiza amaze kujya kuri ca giti Imana yaciye ivuga ngo musomye hariya mu gice ca 3 muzobona Imana yaciye ivuga ngo raba babaye nk'imwe muri twebwe mu byo kumenya ikibi n'iciza. Mu byo gutandukanya ikibi n'iciza umuntu n'Imana. Nico gituma predestination itabaho. Ibyo ukora byose ni wowe ubihitamwo kuko umeze nk'Imana mu byo kumenya ikibi n'iciza. Ni wowe ibyo ukora, wowe uri Imana mu byo gutandukanya ikibi n'iciza. Icyaha cyose ukora wowe uri responsable yacu. Ntuzovuga ngo nasanze naguyeyo. C'est ton choix. Ni wowe wabihisemo. Umeze nk'Imana, uri Imana mu byo gutandukanya ikibi n'iciza. Kubara ngo Imana ngo nuko yari yarabigeze ko ntazoko bitazoshoboka. Oya, wowe uri Imana mu byo kumenya ikibi n'iciza. Nico gituma Imana itazogufata umupira ngo gukwege wahisemo gukora ikibi. Nta predestination rero mu kibi nkuko babitwigishije kare. Ngaha rero ukwiye kumenya yuko ubushobozi, amen, ushobora kwibagira aho wari uri, ushobora kwibagira n'igihe kuko ni evenema, ni ikintu kikubako udashobora kwibagira mu buzima bwawe bwose. Naho womara imyaka ingana iki uzokwama wibuka umunsi mwe mwera amanuka kuri wewe. Yesu nashimye. Uyu munsi rero bari barose ururimi rushasha. Haleluya. Ururimi rushobora kuvugana n'Imana. Nukuvuga iyo umuntu aronse mpemu yera abaronse les organes de sens. Izo organes de sens, murabona organes de sens tuzikoresha muri communication kugira tuvugane. Turafise amatwi, turafise amazuru, turafise ururimi, turafise akanwa tukavuga. Mwemu rero yaciyazana ibice mwene ivyo. Haleluya. Cyo mu buryo bw'impemu kugira ngo umuntu ashobore kuvugana n'Imana mu buryo organique, sinumva ngene navuga mu kirundi. Amen. Bashobora ururimi rusha. Haleluya. Uwandike Paulo andike abanyefeso yavuze ngo mwemu yera cadusengera uko Imana igizene. Nukuvuga yuko hari igihe usenga ufise amagorwa ukaza wumva ikirundi kiragiye, siko? Hanyuma rero Imana iratanguye kugira mwema atanguye gusenga uko Imana igirane, uko Imana igomba. Haleluya. Ugaca usenga mu rundi rurimi, imwema akavuga agasenga ibyo wowe utazi. Amen. Ibyo rero bikunda kuba iyo umuntu ari mu cyumba ciwe ari wenyene. Haleluya. Hahandi mu gicaniro ciwawe hari ibicaniro bitatu. Hari igicaniro cyo mwishengero, hari igicaniro cimuhira n'abana, hari n'igicaniro cyawe wenyene ahantu ugenda. Uru rurimi rero ruca rusenga. Amen. Kandi umuntu ariko arasengerwa na mpemu asenga uko Imana igizene, uko Imana igomba. Ivyo rero byari jenyene. Mpemu atanguye kuvuga mu rundi rurimi ndi jenyene nca ndamureka. Ego kabisa. Akansengera mbanzi kwa nsengera kandi atacasiga. Haleluya. Kuko ababibona uyu munsi nyana muri Yerusalemu baronse amaso abona iki? Imana. Haleluya. Umuntu araryama akabona Imana kuko yaronse amaso agizene abona. Muribuka notanga uburorero bwinshi, muribuka Dawidi. Abandi basoda bose b'Abisirayeli babona ikigatanya kirekire ca metero 3 zirenga, bakabona icumu ryiwe n'inkinzo yiwe yapima ibiro bishika ndwi, bamwitegereza bagahinda agashitsi. Ariko Dawidi
yari afise amaso abona. Haleluya. Abona iki? Abona Imana. Kiko bamwitegereza abahinda agashitsi. Dawidi nawe acabona Imana ndende ifise uburebure butovugwa. Haleluya. Ifise n'ibigwanisho ataho vyogeranywa n'ivya Goliyati. Goliyati acahinduka nk'ikintu kitakuze c'ikine, c'igitandara, c'igikuri. Haleluya. Ivyo vyashobora kubonwa n'amaso mu buryo bw'iki? Bw'imwemu. Haleluya. Abantu benshi mu kugwa nuko batagira amaso abona Imana. Uyu munsi nyene wa Pentegoti, aya maso yawe yabaye masha. Amen. Muramwibuka nuze Yosuwa na Kalebu. Abandi 10 bagiye babonye ibigabo birebire, kuko nta kindi babona. Ntibari bafite amaso abona Imana. Bagacagira ngo, yo Mana yanje urugabo ngene rureha. Mana yanje ngene rureha. Erega bazega tumeze nk'utuzige imbere yabo. Kandi niko turi, kuko ntibabona Imana. Abantu b'amaso nkayo nibo batera ishengero kurira ngo ryararira boronga. Ariko ntutekare na Yosuwa ntibigeze babona byo bigabo babira batabona ibure. Imana tuzi uko ingana twabonye izotwinjiza iki gihugu. Mu minsi y'iherezo abantu batagira amaso y'Imana, badafite amaso ya mpwemu, bagiye kubona ibibaca ivutu, bagiye kubona ibituma baniha, bagiye kubona ibituma bihebura. Haleluya. Turakwiye amaso mu buryo bw'impwemu. Haleluya. Yo kubona Imana. Imana ishobora kuturemesha. Bari bafise amatwi yumva Imana. Haleluya. Ndangirize mu Banyefeso. Abanyefeso igice ca mbere. Igice ca mbere umurongo wa 13. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bagakiza kanyu, mumaze no kumwizera niho mwashiwe ku ikimenyetso nico mpwemu yera yasezeranywe. Niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo ab'Imana yaronse ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe. Imana ishimwe. Abaroma hanyicu igice c'8 ncemeza ndajaniranye mpeze igice c'8 umurongo wa 14. Ivyo kuba abana b'Imana barongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ko mutahawe mpwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kutubahindura abana b'Imana idutakisha ngo Aba Data. Mpwemu bwiwe abwirikanya n'impwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaragwanwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Ngaho na Paulo yandikira Abaroma cyane kanangura ku Banyefeso avuga ko mpwemu yera ari ikimenyetso. Ikimenyetso cyerekana kuri uw'Imana. Aha navuga ngo abasiguzi bagiye basigura iryo jambo ry'ikimenyetso. Ahandi naho hepfo murabona shavuga ngo ni ingwati y'umwandu tuzohabwa. Mu Congereza dufise ijambo avuga ngo ni garanti. Haleluya. Garanti ko tuzoja hehe? Mwijuru. Yesu nashimye. Abasobanuzi rero iryo jambo ingwati, kera abadandaji b'Abafenisiye barakoresheje iryo jambo. Babikoresha iyo bagiye kugura ikintu. Ryari ijambo ry'ikigiriki ryitwa arabon. Ijambo arabon ni ingwati, mu kigiriki ni arabon. Iryo jambo rero barikoresha ngo bagiye kubara abadandaji, bagagiza bati iki kintu ndakiguze ariko sifise amafaranga yose, ndatanze ingwati. Iyo ngwati niyo bita rero arabon. Bigasobanurwa ngo nzoza rero ntange ayarasigaye nje negukira ico kintu canje nguze. Mu Kirundi dufite ijambo ryiza ry'ingwati. Umuntu akugabiye inka arashobora kuguha agashuri.
akavuga ati aka gashuri naza kugatora nzoca ndakwegurira inka yawe. Nkwirikira murataye mwana murataye reka gusamara. Ijambo arabone rero abasobanuzi bavuga bati ni imponjo. Muriko murankurikira ingwati imponjo y'iki y'ijuru. Amen. Mpwemu yera ni imponjo y'ijuru. Amen. Ni avangu. Imana iguhaye mpwemu ni nk'uko iguhonja ijuru. Umuntu ari mu mpwemu yera niwe ashobora guhonja ijuru. Pawulo yavuze ngo hari umuntu yagiye mu ijuru rya gatatu, ngo nimba ari muri mpwemu ngo canke ari mu mubiri ntavyo nzizi, ariko yari yagiye mu buryo bw'iki bw'impwemu. Amen. Arabone avangu. Haleluya. Imana yaratanze mpwemu nk'ingwati. Amen. Imana yaratanze mpwemu nk'avangu. Mpwemu haragutwara ukamengo warishitsemo, hari n'ahari kurazamo, siko? Yego kabisa bukeye ukikangura uti naraye ndarihonjeje. Uti narihonje n'ukuri kubera urafise iki? Ingwati. Imana yafise ikintu yashize muri wewe. Ubone mpwemu yera mu bitaryoshe gaye. Aho ni mwumva abane ko ugomba ugasiba kurya uti nanje ndakeneye mpwemu. Nama nibuka umukobwa w'ikiremba yagize ati wanda yanje ntuzosubira guhaga ntaruzura mpwemu. Agaheza hajya ari ku meza akarya atamiye kabiri agaca afata, kandi yari yarababaye n'ukuri byari byaramubabaje yabona ko yasebye kuzura mpwemu. Agaca afata bwa bugari agaca buta munsi y'imeza ati wanda narakubwiye kutazosubira guhaga ntaruzura mpwemu. Ale agaca atamunsi y'imeza arahava ruzura mpwemu. None mwebwe mwifata mingo mineneko mpwemu yera. Pawulo yandikiye Abaroma yababwiye ko uwo mpwemu araduhindura abana b'Imana. Uwo muntu amaze kuronka mpwemu niho ashobora kuvuga Aba. Iri jambo Aba ni ijambo ry'ikiyaramayike igiheburayo ca kera. Iri jambo Aba ryari ijambo abana bahamagara base. Kandi mu migenzo y'Abayuda umwana yinze ahamagara se wiwe Aba, se yabwirizwa kumwumviriza. Atamwumvirije yarabakwiye gucibwa mu bavyeyi. Kugeza Yesu ari ku musaraba niwe wenyene yashobora kuvuga Aba ku Mana. Kugeza Yesu aduze mu ijuru niwe yavuga Aba wenyene. Ariko ku munsi wa Pentekoste Yesu arakwirikirwa. Haleluya. Haboneka ubuheta bw'Imana. Amena. Ishengero ry'umwami riraboneka. None ubu natwe turafise Aba ku Mana. Ntushobora gusenga muri mpwemu. Iyo umuntu wese asenze muri mpwemu aba avuze ngo Aba. Kandi mw'ico gihe Imana ikimwumviriza, kuko Imana ni mpwemu n'abayisenga bateza kuyisenga muki mu mpwemu. Haleluya. Dusubire kwaka umuriro wa mpwemu. Amavuta y'Imana asubire abe muri twebwe, dusubire tube basha. Amen. Haleluya. Yesu nashimye. Mugende wiyumvire. Amen. Ndanezerewe ko mvuze iri jambo, kandi nanezerejwe na rya jambo ryanditse harya. Igihe impwemu yaramanuka Imana yaribona, yarabona ingene intanga igoye. None rero ko n'iherezo rigoye, Imana igiye gusubira gusuka ubushobozi bwa mpwemu. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazovugutirwa batunganywe betwe. Haleluya. Ubushobozi bw'Imana, umuriro w'Imana uzosubira wake imbere y'uko inzamba ivuga. Mutegure namwe imitima kugira ngo ubushobozi buze. Mpwemu ni Imana. Imana ishobora kwinjira ahantu hacafuye. Mwihane muze kuri Yesu. Umuntu umva ko agifite icyo ategura mu mutima,
hari ikintu yumva coba kikibiyo arengane hahandi babateguriye agenda atunganye mu mutima.